Bakunzi barimo TV Love in Motion reka ndabaramutse kandi ndabahe n'ikaze mu kiganiro nkuko muvyumva ni Omdi Changement akaba ari naje ngiye kubashikiza kino kiganiro nibiganiro rero by'uruhererekane cyangwa urukurikirane vyitwa ivyamuranze be n'inyigisho twomukurako uyu munsi reka ndabahe igice ca mbere ni inyigisho cange aho tuzoge turavuga bimwe mu vyaranze abantu bagiye babintwari ku isi bashobora kuba bamwe abategetsi abandi abagwiza tunga abandi abastare mu nzira nyinshi zige zitandukanye ariko tukaba dufise byinshi twobigirako ndetse n'amajambo basize ku isi atazibagiranwa. Reka rero umunsi duhere kuri Colonel Muammar Kadaffi mwese mukaba muzi ko yari umunyalibiya yavutse mu 1942 yicwa mu 2011. Uyu yahinduye vyinshi mu mateka y'isi atari igihugu ciwe ca Libya gusa. Yafashije ibihugu vyinshi kwiganzura abari babifukamye mu nda, yafashije Nelson Mandela muri Afrika y'Epfo, yafashije Fidel Castro muri Cuba gushika ku butegetsi. Kumure aba nabo ni bamwe mu tuzogaruka ko tukavuga ubuzima bwabo nico twobigirako. Yazamuye kandi ubutunzi bw'ibihugu bitari bike muri Afrika, nayo Libya yo yagize agaparadizo ka Afrika. Nta munyalibiya yivuza ku mafaranga canke ngo yige ku mafaranga, nta munyalibiya yashobora kurongora ngo bimusesaguza amafaranga menshi. Umusore w'umunyalibiya ubwo yarongora yahabwa inzu y'ukubamwo ku buntu. Umujene wese akwije imyaka 18 yahembwa amahera na leta akayamushira kuri konte. Wasanga ku kwezi bagiye bagatonda baja guhembwa atakintu na kimwe bigeze bakora. Ibi rero ngo yabigira mu ntumbero yo gufasha abajene bakwije imyaka 18 ngo ntibashobora kubandanya basaba abavyeyi ngo reka bikenurire tumwe mu byo bakenera. Uyu mugabo yakoze vyinshi Afrika itazigera imwibagirako, nkaho yaguze indege y'abanyafrika ahombye abanyaburayi ama miliyaridi atari make, yongera yubaka satellite yiwe yayise Telescope 1 ngo abanyafrika bahore batelefone ku giciro gito. Aha naho nyene yongera guhombya abongereza ama miliyaridi atagira ukwangana. Uyu mugabo yakoze vyinshi ntovuga muri kano kanya ngo mare, ariko uyu yashitse ku butegetsi afite imyaka 27 y'amavuko gusa. Guverinoma yiwe akaba yayipanze akiri umunyeshure yiga mu mwaka w'10 muri secondaire, aho yayipanganye na bagenzi biwe. Yababwiye yuko uzogira ingorana kadubura ubwo groupe azoba yivuyemo kandi n'ubutegetsi bwa Kadaffi azoba buvuyemo. Kadaffi yagiye rero yirukanwa ku mashuri atandukanye bitewe n'uko kuntu muri we harimwo akantu ko kuja ku butegetsi kandi yarakira umunyeshuri mutoya. Abamurindira umutekano Colonel Muammar Kadaffi yari yabagize bana bayigeme gusa n'abadamu. Ibi navyo bikaba byamutandukanya n'umuco wa Islamu nkuko usanzwe utemerera abagore ko baja hejuru, ariko Muammar Kadaffi we yavuga ati nabo barashoboye. Reka rero tuvuge ku majambo amwe yohindura ubuzima bwa benshi, tuvuge kuvyo tushobora kumwigirako mu majambo yasize avuze akomeye. Wowe uko dukurikira nawe ushobora kuba wo vyigirako bigahindura ubuzima bwawe nkuko vyahindura ubuzima bwiwe bihindura n'abandi bagenda bamwumviriza. Yaravuze ati nubujuju bukomeye kugira ubwoba bw'ikintu utarigera ubona, utarigera unacamwo kikakubuza kwironkera umugisha. Ati rero ntugatinye ibyo utaracamwo. Ati naho utazoba ucumva ijwi ryanje rigutera intege, ntuzohagarike kugwanira no guharanira ibyo wipfuza igihe cyose uzobuzi ko ukiri mukuri. Ati nta muntu numwe yigera apfa kuko burya urupfu ntirubaho. Aho ahubwo ivyo abantu bita urupfu canke gupfa ni kuja ku rundi rwego rw'ivyiyumviro no gusubira aho twahoze imbere yuko tuza kuri ino si. Ati umuntu wese adakunda iciza uyo ntakwiye kubaho kuri iyi si, cyane cyane ku mugabane wa Afrika, kuko uyo azodutera ingorane tuzubaka sambura.
ati iyo umutegetsi abaye inyego y'idini ntivyo kunda kuganira nawe, ubuzima bw'abatwara yo buhereza ikuzimu. Ati nta gihombo kiza cizanye, nta n'icago ciza nuko nyene. Ati burya ibice 50% vy'ivyago bituzako tuba twabigezemwo uruhara tubizi canke tutanabizi. Ati nta mahoro canke iterambere wopfa ushitseko igihe cyose hari ukumenyera ivyo ukeneye, ico gihe wowe uhinduka umucakara wiwe canke umuja wiwe. Ati abahanuzi bose bo mu gihe canje bose bakomotse mu bugaragwa. Ati intwari y'Imana, ati intumwa y'Imana Muhamdi Amin, Imana imuha amahoro n'imigisha. Ati uwundi ni Yesu, ati uwundi ni jewe natumwe kuri Afrika ngo duhindure amateka, tunayikureka agacinyizo, tuyigire agahore, umugabane mwiza uteye igomwe. Ati guhatira abantu kwiga inyigisho zagenwe burya navyo ni igitugu no kudaha abantu ubwigenge ngo bakoreshe ubwonko bwabo biyumvire. Akwigisha neza umuntu no kumuha umurongo hama agakoresha ubwenge bwiwe akiyigisha ibihuye n'ibyo ashaka kugerako. Yaragize ati umuvyeyi alera umwana akamushikana mu bigero niwe wenyine ashobora gutahura impamvu hari zimwe mu nyamaswa ziga ivyana vyavyo. Birumvikana neza ko ngaka Kadaffi ashobora kuba yariko aravuga yuko kurera umwana ukamugeza mu bigero ari ikintu kitoroshe na gatoya. Ati urukundo rutangurana no gutwenga n'umunezero n'ivyishimo vyinshi, hagakurikira ko amabizu, rugasazira mu buriri, rugaherahezwa n'amarira. Ibi mwese ndibaza muravyumva igisobanuro, birangira umuntu dukunda cyane yapfuye turarira imyosoro ikaturenga. Yaragize ati nimba hakiriho imikino y'iteramakofi na za karate abantu bakaja no kuziga hama bakazikoresha bakagwana, ni kigaragaza ko ubunyamaswa abantu bahoranye bakiri mu ishamba butigeze bubaheramwo. Ati niki ntabakoreye, iri ni jambo tugiye kurangiriza ko giyiwe. Ati niki ntabakoreye ko mbona mwirengagije ijambo ryaso, ijambo rizima ryo mu rugo mugatiza amatwi abankaribiya. Barashaka kubambura ivyo nabahaye vyose, barababesha muri Amerika nta mazu y'ubuntu n'amavuriro avura abantu ku buntu ahari. Ndababajwe n'umwana wanje Obama ariko arasambura Afrika, umugabane wa bene wabo. Ibi ni bimwe mu vyaranze Muammar Kadaffi, ana majambo kandi yasize avuze. Nashoboye gutorokanya amwe mu vyo yavuze, ariko kuvyo kuri vyo yavuze ni byinshi twogena tumwigirako. Ariko ndabibutse ko kino kiganiro citwa ivyamuranze be n'inyigisho twomukurako. Kumure niyo cumviriza neza urakuramwo inyigisho, wumve ko no mugabo atari umuntu asanzwe, kandi koko nkuko avuga ngo yari intumwa, koko nyene ashobora no ko yari intumwa kuri Afrika, kuko ivyo yayikoreye nta wundi arabikora. Igihugu cyari kimeze nk'agaparadizo ka Afrika ariyo Libya, uyu munsi n'ahantu hahora intambara, n'ahantu umunyagihugu wese yirindira umutekano, kuko benshi usanga bari banifitiye inkoho n'ibindi inzara n'ibindi byinshi. Reka rero tubashimire cyane, namwe tubasabe kuzoguma mudukurikira. Iki cyari igice cya mbere, igice cya kabiri n'uwundi muntu w'intwari. Tubasabe kugira subscribe cyangwa sabone kuri YouTube no kuri Facebook. Muroranigwe nawe utaha.